hamwe na mutima mutagatifu mu myaka yose. Umwami wacu Ntare ya gatanu naganze. Umwami wacu Ntare ya gatanu nagaba Burundi. Umwami wacu Ntare ya gatanu naganze. Umwami wacu. Hano hari Muramvya umunsi umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yimikwa mu mabanga yo kurongora Burundi. Musenyeri Michel Ntuyahaga yamusabiye umuhezagiro amyipfuriza kuramba ku ngoma y'u Burundi. Ariko uyu mwami yari afite imyaka 19 gusa, ntivyamworoheye na gato kubera ko yatwaye amezi ane yonyene, ndetse mu nyuma hava aricwa bunyamaswa. Muri iyi video ndabashikiriza amateka y'urugendo rwa Ntare wa gatanu Ndizeye Charles, umwami wa nyuma w'u Burundi. Kugira rutahure neza urugendo rw'umwami, dusubira inyuma y'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Muri iki gihe umwami Mwambutsa abangira icenge niwe yatwara Burundi, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963 agena Pierre Ngendandumwe yava mu mugambwe Iprona kuba umushikiranganje wa mbere. Ariko Pierre Ngendandumwe ntiyigeze ahuza n'umwami Mwambutsa, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1964 yatanze imihoho. Umwami Mwambutsa yahise ashiraho Albert Nyamoya nawe yava mu mugambwe Iprona, ariko akaba yari Somambike w'umwami Mwambutsa. Ibi ntivyigeze vyakirwa neza, ndetse byabaye nk'ibigabuye Iprona ibice bibiri. Ntivyatevye umwami yabonye ko vyohava bimukomerana, yinginga Pierre Ngendandumwe kugaruka mu kibanza ciwe c'umushikiranganje wa mbere. Ngendandumwe amaze kugaruka yatwaye iminsi 8 gusa, kubera ko yahise yicwa arasiwe imbere y'ibitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore mu gisagara ca Bujumbura. Hano hari kwigenekezo rya 15/0 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1965. Inyuma y'igandagurwa rya Pierre Ngendandumwe, umwami Mwambutsa yateguye amatora yabaye mu kwezi kwa Rusamu uwo mwaka nyene. Umugambwe Iprona niwo watahukanye intsinzi. Muri uwo mugambwe abahutu bari bafise inguvu nyinshi, ariko umwami Mwambutsa yagenye Pio Masumbuko kuba umushikiranganje wa mbere vy'imfata kibanza, nawe havuye asubirwa na Leopold Biha yava mu bwoko bw'abatutsi. Ibintu byababaje abahutu bari biteze kwegukana iyo ntebe. Gervais Nyangoma na Antoine Serukwavu bashigikiwe n'abasirikare bamwe bashatse gutembagaza ubutegetsi kwigenekezo rya 18 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1965, ariko ntivyabakundi. Gusa ibi byatumye umwami Mwambutsa agira ubwoba acarahunga igihugu. Ni muri uko guhunga k'umwami Mwambutsa rero umwana we Charles Ndizeye yamusubirira, maze afata igihugu kwigenekezo rya 8 Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1966. Buca yimikwa umwami Charles Ndizeye yagiye ku radio y'igihugu ashikiriza ijambo abarundi. C'est avec joie et émotion que pour la première fois je m'adresse à vous sur les antennes de notre radiodiffusion nationale. Umwami yaragize ati, n'umunezero n'igishika cinshi kubona nshoboye kuvugana namwe bwa mbere kuri mikro ya radio y'igihugu cacu. Narakurikiranye n'umutima wanje wose ibihe byose byaranze ubuzima bw'igihugu cacu. Narakurikiranye ibikorwa byanyu, umubabaro wanyu wabaye wanje, ibyishimo byanyu byabaye ibyanje. J'ai été longtemps séparé de vous par les exigences de la formation. Naratandukanye namwe bitewe n'ibyo nasabwe mu kwigisha no kwitegurira kuzoshobora kurongora kino gihugu. Ariko uno munsi ndi kumwe namwe mu gusangira ubuzima bw'igihugu cacu. Kubera radio yacu y'igihugu nshobora mbere no kwinjira mu buzima bwanyu bwa misi yose. Nagateka rero kuri jewe kandi niyemeje kugendera ibanga. Mwarumvise ko kuva ngaruka mu gihugu nahise ntangura akazi. Narakiriye abaserukiye imigwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu cacu. Harimwe abanyepolitike, abategetsi batandukanye, abanyamadini, abahinga, abagwizatunga,
abanyeshuri harimwo n'abahinga mu by'uburimyi. Bose ndabashimiye ku bw'ubwitonzi no ku byiyumviro byiza bashikirije hamwe n'ukuntu bitabiriye ibiganiro twagiranye badatinya kumbwira ukuri. Inyuma yo kumviriza ivyumviro by'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru, ubu ndiko ndategura kuzotembera mu ntara zose z'igihugu. Nzobanza mpere mu turere twa Muramvya na Bubanza, uturere twahuye n'ivyago. Nababaje cyane n'amabi yabaye muri izo ntara yatumye amaraso aseseka. Vyabaye ibiterasoni ku gihugu cacu, igihugu cari kizwi nk'ikigwa c'amahoro n'akarorero k'ubutegetsi mu vya politike. Ndunamiye n'icubahiro abakozwe ko nayo mabi, nkaba kandi mpojeje imiryango yabuze ababo. Amahirwe twagize nuko vyaciye bihagarara n'ingoga, vyose kandi twabikesheje umutima w'urukundo no gushigikirana kw'abanyamuramvya. Ndabashimiye cyane ku karorero mwatanze. Vient de donner une nouvelle fois l'exemple. Je tiens à lui rendre un hommage bien mérité. Un vibrant hommage doit être adressé aux populations de Bubanza, qui elles aussi ndashimiye kandi n'abanyagihugu b'Ibubanza nabo nyene bashoboye gukingira igihugu, banka ko dusubira mu kaga kari kazanywe n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Mwarerekanye nk'abavukanyi banyu bimuramvya ku bumwe bw'abarundi buzamaho mu barundi bukuri bahagatiwe n'umwami wabo. Iteka kuri mwebwe barundi kazi, myerekanye ukwizera mufitiye umwami wanyu kandi akabaso wanyu mu gutsimbataza umugani wa kera uvuga ngo Uburundi ntibwigeze bugwa mu isanganya. Iteka kuri mwebwe mwiyemeje murahaguruka muvuga ati oya turiyamirije abashaka kudusambura. Amaze kuba umwami nubwo yari afise imyaka mike, yari afise integuro. Ni muri iyo ntumbero rero kwigenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 yahinduye abashikiranganje bamwe bituma havuka icuka kibi hagati y'umwami n'abasirikare bari barongowe na Kapiteni Michel Micombero. Uyu mwami ndizeye yashatse kugabanya inguvu za leta mu gushiraho ibisata bimwe ivyo bise secretariat d'etat, aho bari kugendera ku mategeko yiwe direct, ariko Micombero arabimwankira. Umwami vyaramushavuje cyane acakoresha radio y'igihugu mu gukura umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu Dr. Pio Masumbuko. Kwigenekerezo ryandwe Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 umwami yagerageje kuja ku radio y'igihugu kugira ahindure leta yari ihari, ariko igisirikare gifatanije n'ugwaruka gwa Jelele bamubereye intambamyi. Inyuma y'indwi zibiri intare wa gatanu yakoze urugendo rw'akazi mu gihugu ca Kongo cari citwa Zaire muri ico gihe, kikaba catwagwa na Mobutu Sese Seko. Nta na kimwe yinona yarazi ko byose biri ku murongo, ariko yarihinda cyane kubera ko Micombero yari afise umugambi wo kumukura ku ngoma. Inyuma y'imisi ne gusa umwami ntaravuye ku kirimba yerekeza kwa Mobutu, yakiriye ubutumwa ko yatembagajwe ku ngoma y'ubwami bw'u Burundi. Kwigenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 niho Micombero yatangaza Republika ya mbere. Intwaro ya cami yari imaze ibinjana bigira kuri 6 ibirasenyutse mu gihugu c'u Burundi. Umwami Ntare wa gatanu acumva ko yakuwe ku ngoma yahungiye mu gihugu c'u Budagi, ariko ubu butegetsi bushasha bwa Micombero ntibwari butekanye kuba umwami akiri muzima. Mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 uwari umushikiranganje w'imigenderanire Artemos Mbananiye yakoze urugendo rumushikani Bruxelles mu Bubirigi. Hoteli yarayimwo yayihuriyemo na Ntare wa gatanu. Uyu baraganiriye byinshi cyane ndetse baza barahura kenshi uko Simbananiye yakoze ingendo zimashikani Burayi. Mu nyuma biciye kuri Simbananiye umwami Ntare wa gatanu yatumuye Kampala mu mubonano na Idi Amin yari president wa Uganda w'ico gihe. Uyu mubonano rero niwe wasubije Ntare wa gatanu mu gihugu c'u Burundi. Mu gusubira mu Burundi yaherekejwe n'abasirikare ba Idi Amin. Indege ya Idi Amin imaze gusubira inyuma, umwami yambitswe minote yurizwa kajugujugu ajanwa Igitega, ariho yahavuye yicigwa. Muri iryo joro umwami agandagurwa haravuga ibitero bitari bimenyerewe ku butaka bw'u Burundi.
abahoze arabagwanye bo muri Kongo biswe bamurere barateye. Biravugwa ko binjiriye Minago, Mabanda, Kabezi na Kanyosha. Aba bamurere ngo bagenda barica abantu ndetse baragira n'Ibujumbura. Ariko kandi ibi bitero biravugwa ko vyoba byari byateguwe na leta ya Micombero mu buryo bwo kuronka icitwazo cyo gutsemba abahutu mu mugambi wiswe Place Mbananiye. Uyu mugambi ugayitse witiriwe Simbananiye yari umushikiranganje w'imigendanire ku ntwaro ya Micombero. Biravugwa ko wahitanye abahutu bagera ku 300. Mu kiganiro mu menyeshamakuru ya BBC Ali Yusufu Mugenzi yagiranye na Artemos Simbananiye yahakanye ivy'uwo mugambi wamwitiriye, avuga ko ubwicanyi bwabaye ataruhara yigeza bigiramo. Hinge tugaruka kuri iyo ntuze kuri iyo Place Mbananiye. Urumva rero kugira ngo ndayahaza abayanditse ico gihe, urumva ntivyumvikana mugenzi. Ingozi yanditse ico gihe, ariko ingozi yo ntaronka Dr. Nahimana yari umuhutu ngo amvure. Ndayahoze ntabwo avuga ko yateguwe muri 68. 68 nibwo yasabye audience kwa Micombero arabimumenyesha. Jewe rero nari mu munyororo ayo ma audience sindayazi. Wabiteguye mbere? Nabiteguye hano ntuze bariya bavuga yuko ngo nabiteguye ngo n'umunyeshuri aho rero ndakubwire ni kinyoma cambaye ubusa. Ndakumenyesha ikintu kimwe, harya bariko baragerageza gufondafonda babikura muri ico gitabo ca Jean Pierre Chrétien, kuko amamandone hinga ndakubwira iyo pradata iyo prasiji isi wanje. Icambere cyo urumva ibyo ndayahoza avuze ngo ni itariki 68. Reka ndakubwira ikindi naco citwa Pourquoi ikinyamakuru cyo mu Bubirigi cavuze ngo iyo plan yatanguye muri 67. Hanyuma ndakubwiye Meproba yayifashe ngo muri 73. Hanyuma abo rero Meproba naye iciravuga ngoya ngo ahubwo yatanguye muri 63 ngo kubera yuko yari plan ya Muhirwa na Zeno Nicayenzi ngo bafashwe na Ntiruhwama. Umve rero iyo bakwegera kubera iki bakwegera iyo, kuko bagira bati tudakwegeye iyo Simbananiye yari mu mashure ntitwoshobora kubona ingene tumwomeka ko iyo plan. Buretse katubwana Simbananiye ubyo yavuze ari mu mashuri turabigarukaho, turanafite n'ibyinshi tugomba kuvuga. Reka twumve ibindi abacika cumu bakurega. Ivyo bintu rero byose by'amadrapo byo muri side, iyo biyo muri side abantu barapfuye. Tugomba kumenya rero ni bande babiteguye, bari bagambirije iki. Nishobora kunsobanura ko ibintu byabaye muri side uco bifatana n'umwana w'umwami ari Gitega mucimu mwica kugira ngo mukere confusion. Ngayo maradiyo bavuga ati n'abacanze umwana w'umwami yazanye ngo n'abahutu baje gutera ngo fata Burundi ngo ngabo bamujiri. Ibintu byaje kuri radio ni ibintu byarateguye byo gutera gusa uruhumyi mu banyagihugu ntibamenye ibyo ari byo abantu ntibahunge. Urabyumva bwana Simbananiye, ibi ngibi byose biravuga ko byari muri gahunda yawe wateguye. Umwana w'umwami ni wowe wagiye muri Uganda kumusaba kwa Idi Amin, yari yahunze azi ko nta mahoro afite, uragenda uramusaba baramugarura baramugandagura. Bwana Yusufu ndagusabye ikintu kimwe, tubanze duheze icambere kuko singomba yuko hagoma confusion. Icambere cyo nakubwiye yuko amatariki iyo bavuga plan ntahuye, cyo ni kimwe. Icakabiri ibiri data muri yo rapport baza barungurako. Pourquoi niyo yatanguye kuvuga ndayahoze ntigeze avuga ngo muri yo plan ngo muri iyo kete yuko kwari kuringaniza abahutu n'abatutsi. Ibyavuzwe ni pourquoi muri ico gitabo biriho niho bavuze ngo bagomba yuko abahutu n'abatutsi ngo bangana. Ibyo nta byari kwa ndayahoze. Icakabiri naco hari umwavoka yitwa Jacques Cherekens, we yaravuze ngo nawe yavuze ngo ni egalite ethnique. Niwe yongera ko ikintu kimwe kabatiye ko ari umunyamahanga ko ari umuzungu ko ari umushakashatsi ariko yandika amateka hari icupfa nawe. Ntacyo dupfa mugabo hinge ndakubwire ibyo yashizemo hari byinshi birimo umuntu agombye kuvomamwe aravomamo. Ubundi yitwa yo avoka Cherekens, urumva yavuze ngo iyo plan mbere
ngo yamenyekanishwe na Simbananiye ngo muri banke yatanze muri 67 hari Bujumbura. Ibyo nabyo ni kinyoma. Hanyuma ikindi bakuramwo niyo Krapuyo nabo we arongerako ni kinyamakuru cyo mu Faransa naco arongerako ngo ingene byari gushoboka rero uwo nawe azanye rokoma ingene byoshobotse ngo nukugwiza injustice kugira ngo abahutu ngo bashavure ngo nukugwiza amakudeta ngo kugira ngo tubite ku bahutu ngo hanyuma nukwera imina no gukuraho micombero ingene nakubwira ikindi naco hariho Paripehutu nayo yongeye ku ibindi bintu yavuze ngo iyo plan ngo Simbananiye wenyene yayikoze ngo harimo micombero hakabamo shibura hakabamo yanda hakabamo na Simbananiye turabisubiraho byose biraza oya biraza abagize rero iyo plan urumva noneho ngo Simbananiye wenyene ni bangahe uwe ni Gahuturemi yabivuze kubwira rero yuko iyo plan ntiyigeze ziba namba na gatoyi kandi biravye neza no kudendekanya none bituma biranditse biri kuri Google biri kuri internet ntabwo ari wabikoze nyaguhezagirwa hiye nakubwira ibyanditswe muri Google ibyanditswe muri Facebook niwe ubitanga urumva icanditswe sukuvuga yuko ari ukuri uko icanditswe je mvuga ko ari ukuri ni Bible buretse gato yego cyane ikibazo nani nkubajije ntukinshubije ariko ubwo ushaka kuvuga ibyo mu Bubirigi reka twumve gusubiza neza reka twumve ibyo mu Bubirigi ibyo wavugiye mu Bubirigi uvugana n'abatutsi b'abanyarwanda uvuga ko udashaka reka tubyumve umugabo yitwa Simbananiye Artemo ari mu Buraya ari kuganira n'abandi basore bangana b'abatutsi b'abanyarwanda bavuga ukuntu byabagendeye we yarababwiye ati ibyo twebwe ntibizoshika mu Burundi ati twemeze ishuri nja mu Burundi icyo nzokora nzogira uko nshoboye kose kugira ngo abahutu n'abatutsi tungane ni ukuvuga yuko abatutsi mu Burundi ari 14%, abahutu ari 85% kwijana. Simbananiye umugambi wiwe wari wo gucemba akagira jenoside yo kumara abantu bangana n'ibice 70% birenga ibice 70% by'abahutu bagomba gupfa kugira ngo abahutu bangane n'abatutsi amaporcentage angana na 18. Nuwo mugambi wari uhari. Dusubire gato kuri Simbananiye kuko Simbananiye ibivuga aho yavuze ko azagabanya umubare w'abahutu yabivugiye he? Ibyo bintu yabitangiye akiri umusore ari Buraya ari kuganira n'abandi basore b'abatutsi kandi muri bo haribo bamwe biteguye umunsi habaye Tribunal International bazoza kwishinza kandi uravye hariho abantu bavyanditse babisemerera warabonye hariho nk'umudamu we yabye document yitwa Céline Cosette yarabyanditse abavyerekana neza n'umuntu yoja muri Gogo akandika iryo zina ubu nkuru kundi yanditse neza iyi document. Hariho umugabo w'umuministre yitwa Martin Ndayahoze muri 68 yarandikiye Micombero amubwira iyo nkuru yaciye yita ko ari place Simbananiye yateguwe kumara abahutu bose. Urumva yuko ibintu byabaye 72 nta kuvuga ngo habaye ngo bikurikizo ya rebera yateye kugira ngo abantu wari umugambi wari wateguwe neza bitonze 72 niho bawushize mu ngiro maze ibyo bakoze isi yose yarabyumvise n'icyashatse kuvuga ariko yaramenye byabaye mu Burundi ko habaye jenoside y'abahutu. Bwana Simbananiye icyo ndashaka nuwo nguwo ibyo ayo magambo ngo niyo wavuze ubiga mu Bubirigi nicyo wavuga igihe wari umunyeshuri. Reka wewe uravyumva yuko ari rementanya. Ubwa mbere baravuga ngo abasore ngo bangana ngo mbere ngo bariteguye kuzoyishikiriza abo ni bande. Urumva jewe komisiyo umunsi urukiko rwagiyeho bazigaragaza babivuge batanga ubuhamya bw'ibintu bavuze barahari mu Burundi ubu ntabwo bashobora kwigaragaza nabo mu Burundi
mu Burundi kuko tuvugana nawe no bavuze yuko muri ico gihe nari umunyeshuri hariya mu Bubirigi avuga rero ngo abasore ngo twaganiriye b'abanyarwanda iryo ni rementanya ngo b'abanyarwanda ntavuga n'abaribo umunsi commission d'enquête internationale yaje canke le tribunal de pénal international ku Burundi nukuri jewe ivyo ndavyifuza kugira ngo ikinyoma gikubitirwa habona abo rero ariko aravuga ngo 70% ngo gira bagabanye ndayahoze nivyo bavuga data iryo kete jewe ntemera iryo kete nivyo ntibirimwo ukari kugira ngo 70% abantu rero baza barangura kandi uyo mugabo sinzi wari we ariko ndamubabariye n'umucika cumu umucika cumu urumva na hari umucika cumu kandi vraiment ambabariye yuko ari umucika cumu kandi Imana ihabwa icubahiro yuko yarokotse reka rero ntazarakwegera ko hari iyo enquête izoba urumva Serine Cosette uyo nuwagize ibyiwe hari Pierre Jacques nawe yagize ibyiwe uwo nuwo mu Bubirigi ntazaramwira ngo Google Facebook ibintu gutyo ngo ni Biblia ngo ni ijambo ry'Imana ibyo sivyo ndabihakanye umbe ndakubwire Jebyo bavuga byose nta na kimwe babwiye ngo iyo place manani nta na kimwe bonyereka aho navyanditse nta na hamwe bonyereka aho nabivuze nta na hamwe aho naho bavuga ngo banke nibindi nta n'ikintu cy'igikorwa action nigeze ngira abo rero nabaza baragira ahubwo ayo no yitirirabo ayo ma plan yabo kuko yaba ari plan wanje simba ndiko ndavuga ngo amatarika adahuye ibintu bidahuye muri iyo plan ibintu umuntu azarongera tubwire ukuntu wagiye muri Uganda nari nakubajije mbere ntiwansubiza ukuntu wagiye muri Uganda gushaka umwana w'umwami nta na kimwe nukuri nza kutakwishura ahubwo no kugira ngo kimwe ndacishura ukwacu umwana w'umwami Karondizeye niko ya muri 72 mu kwezi kwa gatatu yavuye mu Bubirigi acagenda muri Uganda rero amaze gushikayo Idi Amin Dada acaramwakira kuri State House hariya Entebbe amwakira nk'uwoba akiri umukuru w'igihugu umwami w'igihugu cy'u Burundi niho charge d'affaires wa hariya yitwa Pierre Nkundwa ngira aracariho yaciye abwira Micombero ati biracitse hano Idi Amin ariko arakira ndizeye nk'umwami ati rero hanyuma rero bacu barambwira nari nkiri Buraya naye nagiye muri commission mixte entre la Belgique n'u Burundi hanyuma muri ico gihe president w'u Burundi arambwira ati genda uvuge neza yuko atakiri umwami w'u Burundi niho nafashe indege ndabona Idi Amin namubwira nyakubaho uyo ntakiri umukuru ntakiri chef d'état du Burundi yarakuwe ku ngoma rero arambwira ati baraganiriye ngaho aho muri State House ya Entebbe amubaza ibintu n'ibindi aravuga yuko ngo yoba yifuza gusubira mu Burundi hanyuma rero nshitse barambaza ati none gusubira mu Burundi mwovyanga ntinukuri yosubira mu Burundi mugabo atari umwami w'u Burundi niho rero Idi Amin Dada ayandikiye ikete Micombero ati noshobora kuyoza hariya i Burundi ati mugabo nk'umuntu nka citoyen simple arongera muri iryo kete aravuga ngo ni mu Gifaransa ngo sinzosubira kwemera yuko agira ibintu vya subversion ngo kandi yuko akorana n'ama mercenaires hariya muri Uganda hanyuma ndaza koko i Burundi ndabwira president Micombero nti Idi Amin Dada ngira ikete nungikanye mbega none yoshobora kuza mugabo atari umwami hanyuma ubuzima bwiwe bugakingirwa Micombero arandika ikete aramubwira ati naze ubuzima bwiwe nzobukingira mugabo ari simple citoyen ukuvuga umuntu asanzwe nono haraza hanyuma baca bamujana Igitega kuko we yari yashatse mbere no gushikira muri palais mu ngoro y'umukuru w'igihugu ariko baravuga bati oya indege nigende hari Igitega niyo yoja hanyuma niyo yagiye rero muri ico gihe amaze gushika i Burundi jewe
jewe sinigeze mba chef d'etat, sinigeze mba premier ministre, sinigeze mba chef d'etat major général de forces armées. Rero muri ico gihe naciye nashishikaye akazi kanje ko mu ministre des affaires étrangères. Ibindi navyo president niwe yari yemeye ko azomukingira ubuzima. Hanyuma niho rero nashishikara ibikorwa. Ibyabaye le 29 avril urya munsi haba isanganya haba ikiza. Muri ico gihe Micombero yakuye leta yose, jewe narakuwe. Hari bamwe bavuze yuko ngo kumbure jewe nasigaye, sinakuwe. Decret iriho noshobora kuyerekana na ufise umwanya no yusomera. Ico ni kimwe. Ica kabiri naco muri ico gihe jewe naciye nkurwa mu bikorwa president yaciye ashiraho Conseil suprême militaire, ashiraho les militaires, les gouvernements militaires, les gouvernements civils nabo nyene barafasha, ashiraho les directeurs généraux pour assurer les affaires courantes. Nashaka kuvuga ukuntu Ntare yavuye muri Uganda, uremeza ko ntabwo waruzi na gato ko hari umugambi wo kumwica, ntabwo waruzi? Nta ndamba kandi uwo mugambi ntiwariho, ndabihamya neza kuko namaze gushika i Burundi na Micombero yari yamuhaye ntuze Gouverneur Bizimana bita Murere, niwe yagenda kugira ngo amurabire ubuzima bwiwe. Ibi byabaye kuri tariki ya 29 kuko mu biganiro bibiri ntabwo byumvikana ukuntu byateguwe, wabiteguwe ni bande? Hari ba Murere, hari abanija bavuye muri Tanzania. Wowe watubwira iki kuri ibi ngibi? Icyo uzi ni kihe? Ninde wateguye ibi bintu ubwicanyi bukagera hariya kariya kageni? Jewe uko ndabivuga, uko ndabibona, hari ubwicanyi bwa hariya muri Sud, muri Rumonge. Je ndabona hariho ababiteguye bari hanze, ndavuga u Rwanda wa Kayibanda. Abo yarabarungitse. Kayibanda yarungitse nde? Yararungitse abaza kugira ngo bashobore kugira ubwicanyi mu Burundi. Ni babiri yarungitse abahe? Abo muri Kongo cyangwa muri Tanzania? Oya, ingenda kubwira bavuye i Rwanda bari ngaha mu Burundi. Hari mbere 300 twafashe ibintu byamaze kuba bashirwa hariya muri ambassade y'u Rwanda. Ibyo ndabivuga narabyagirije Munyaneza, ministre d'État hariya New York. Erega twaraburaniye Raba muri Oyuwa, atwagiriza yuko ari twebwe twazanye ubwicanyi harya mu Burundi. Ndavuga nti hoyaye ni mwebwe, kandi ingenda kubwira ingene mwabigenjeje. Barabarungitse kugira ngo baze kugira itsembatsemba nkuko byabivuze hariya, nkuko yari yarabigize Kayibanda muri 59. Ariko ndigaruye siwe, erega ni logiste kuko nawe nyene w'umubirigi niwe yabivuze yuko la revolution sociale ariwe yabigize. Turaburana Araba muri Maroc, gende muri Nations Unies.